mugabo ugiye kuraba nari nzi yuko nza kubona stade yose yuzuye mugabo ni stade na nyene ijamwo abantu benshi nibaza nuko nyene n'umugwi abafana babo sikirenga gose boza bakanga vuga yuko ngo no umukinyi wa 12 akaze gose nuko match iratanguye hariya ni Flambeau du Centre umupira ni Kizigenza wabo Amis Asman. Amis Asman atera umupira imbere arondera uwitwa Yafet Niera ni Fet Niera mugabo yaciye asekana gatoyi mugabo Jafet Niera we akorekana ko atakosa yagize. Nibahezwa Dieudonné tangino pasano kwa Olivier Dushime Olivier tangino passe kwa Issa Iber hagati mu kibuga arondera uwitwa Ndumwe Mos atekana Ndumwe Mos subiza umupira kwa Edson Munaba kwa Likau Kitoko tangino pasano kwa Beni Irakoze kwa Ndehariya reka turabe uno musore tangino pasa arondera uno Edson Munaba ariko umunyegori Jamal Abdel sor umupira ariko reka turabe rimwe kabiri gatatu tangino pass ku ruhande kumugwa Flambeau du Centre ni Mega Kiza umupira tangino pass ano kwa Julio tera uno mupira rimwe kabiri gatatu ariko Mosi Ndumwe uminwe umunyegori Jamel abari nawe Kizigenza uno mugwi wa Al Akdar chano ya Akeza Sport mu Nyaragase mu bikore kabisa ku bw'urukundo na cyane turi turabashikiriza mu rukino ikibiriraho uyu n'umugwa mbere wari reka turabu uyu munsi bizagenda gureza akaruko hari kuba kibazo ni save Bilal Merji biboneka ko yagize save n'umupira kwita ku mwamba Faraj tera umupira kwa Asman Amis reka turabe ni Julio Bamega Bita tangiro pass hata ikindo cha mbere nakubwiye nahoza Flambeau du Centre n'unyene baguma muri ya filosofi yabo yo gusatira raba rero baraje ku gitsindo ni ibintu byiza rero ni cya gitsindo novuga bi à l'extérieur kuri bi d'average y'uko novuga Flambeau du Centre abungutse ikintu gikomeye gose yitwa Edson Munaba mukinyi wa kera wa Tel Aviv mukinyi wa kera wa Rukizo Football Club ubu abarizwa muri ekipe ya Cheki pasi nziza ya Mos Ndumwe Edson Munaba tera umupira ariko uwitwa Sanad Miss yawukoze ko ucuhindura novuga amerekero umupira umunyegori Jamal naco yabonye ikiri gitsindo kimwe cha Flambeau du Centre kubusabwa Al Akdar ni kwa Farji Munji tera no pasa no kwa Sanada ariko umupira umaze gufatwa na Flambeau du Centre tera umupira imbere Flambeau du Centre iboneka neza yuko baye nk'abasubira inyuma gato tangino pasano Kwande kwa Farj arondera ku rujya ruhande atari ariko Kwande ni ku metero standard reka turabe ni kwa Emeka Kiza tangino passe rimwe ni Edson Munaba ni wafise umupira novuga muri kano kanya Edson Munaba amaze gutanga ipase kwa Mos Ndumwe kwa Asman Amis subiza umupira inyuma hano kwa Olivier gerageza guhindura hariya kuri rujya ruhande Kwande kwa Julio Bamega Bita subiza umupira hano Kwande kwa Beni Irakoze kwa Asman Amis ni wafise umupira muri kano kanya subiza umupira kwa Beni Irakoze Beni arondera kuri rujya ruhande tangino pase hano kwa Julio Bamega mupira usohoka ariko umuhagarikizi wo ku ruhande ati Al Akdar mwawukozeko witwa Alfonso nimero 30 Alfonso reka turabe Alfonso iboneka neza uko bitoroshe ndabona witwa Kizigenza wabo urabona ko Flambeau du Centre ihatswe
witwa Asman Amis iboneka neza yuko cyane cyane urumva Asmani Hamisi aramwidogeye kubera yatevye biswe na Sanad yambaye nimero 8 Sanad Khamisa tangino pasi ariko umupira umaze gufatwa na Flambeau du Centre hariya ku ruhande kwa Julio Bamega Bita hatari sasa reka turabere imwe kabiri gatatu ni Edson Muraba Edson atangira pasi kwa Julio Bamega Bita Julio Bamega Bita tangino pasi Edson Muraba imwe kabiri gatatu Edson Muraba takuyungura rim Edson shoot ariko abayiki no Emega Kizanya Ndwinda mona bakinyi binyuma bariko baravuga bati ashaka kuba arimo offside. David Alfonso maze kuzanwa hagati reka turabe ni kwa Sanad arondera kuri runo ruhande rwa Munji Faraj yinjira muri surface de réparation ariko muhagarikiza ati twende baba ntaci bibijyana nakubwiye na hoja bategereza urumva barafise iyo ngeso yo kurondera yuko bacizamo nka penalty urabona ko byanse i Bujumbura twarababonye staff yabo ihagurukira rimwe ndetse bakoma n'indura ariko reka turabe ni kwande ni kwa Ndumwe Mos tureka dutampurize tangino pasi hagati mu kibuga kwa Asmani Amis wiza hano kwa Beni Irakoze Beni wiza kwa Nibahezwa Diodone tina ukine n'amaguru bwana Nibahezwa Diodone kwa Likau Kitoko tangi pasi next very do pied reka turabe Edson Muraba imekari gatatu Emega Kizanya metero standard ni pasi hano kwa Alfonso amaze kuva n'uvugariya ku icenda aje hagati watakaje umupira Edson Muraba quick transition reka turabe hariya n'uwitwa Emega Kizanya contre attaque rimwe kabiri gatatu Edson Muraba Edson talonade rimwe kabiri gatatu kwa Edson Muraba Edson tangira pasi kwa Asmani Amis igitsindo cya kabiri what a amazing quick transition ikozwe n'umugwi wa Flambeau du Centre ubu tuvugana urubaho ngaha kuri Stade Martyr yo ngaha i Benghazi urubaho rusomeka bibiri vya Flambeau du Centre ku busa bwa Al Akdar. Ni transition yabaye nziza cyane nahoza nziza cyane hama ni Asmani Amis agira suiviri hafi kujya kurindira deuxième ballon urabona ko ikimuha igitsinda aragombora reka turindire c'est parti reka turabe hariya na Al Akdar bagerageza n'ingoga mupira kwa Mohamed Ali akorewe ikosa n'uwitwa Olivier Dushime ndabona reka araririza umuhagarikizi wo ku ruhande nawe amubwira ati iryo ni kosa naguharira iryo ni kosa mukora amapartage menshi mubwire bagenzi banyu atekeza Sport Club bashikiriza urukino rwa Coupe de la Confédération hagati y'umugwi wa Flambeau du Centre na Al Akdar. Flambeau du Centre nimba ukija kuri chano yacu niyo ifise bibiri Al Akdar ubusa. Flambeau du Centre niyo arenga reka turabere kabiri gatatu Mohamed Ali bamwaka umupira ariko muhagarikiza ati bazo subiza umupira hariya kuko sare bwatangura urushita gukukina ikaba yashobora kuba ari penalty nuko nyine umuhagarikiza atari bwavuze sifa kugira ngo bashobore gutangura Sansana reka turabe Sanad niwe ariko aritaza kugira ngo atere ujya mupira Sanad ariko igitsina navuga cy'umugwi wa Al Akdar biboneka neza yuko bashobora kuba bakoze ku munyegori Nibahezwa Diodone ari kumuhagarikiza ati twende kati ni igitsina kibonetse hakiri kare ko ni nyuma y'umunota umwe cya kabiri gitanguye kuri corner nako kuri iyi coup yari yejeje guterwa nibyo habayemo cafouillage muri surface de réparation harimo abakinnyi benshi ba Flambeau du Centre ko ariko n'abasatirizi ba Al Akdar reka turebe kuri muri Norandi yuko ashobora kuba mukoreye ikosa ni ngaha akoze ikosa bikukize ku ipoto tushobora kuba yabatse Nibahezwa Diodone kuko urabona neza yuko ukora kose ku ipoto Beni agomba gukina Nibahezwa ariko havye nta vari harimo muri Ismail kubona neza yuko harashobora kuba ari mu kuboko gaturebe kuri muri no angle yakanzwe
nuko Dieudonné ntibaheza ashobora kuba gukora ikosa ariko igitsina cinjiye igitsina cya Al Akdar rero ni ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Flambeau Centre kiri imbere reka turabe Sanat umunyegori ntibahezwa Dieudonné ati uyu mupira ndawubona yategeza kugira irya sorti kuko gitsindo ca mbere même si umupira yagize sorti agira ama hesitation yasohotse arasubira ashasubira inyuma nayo nawe avuye kugira gitsindo ubu yategeza kugira sorti iri ashyira kugira ngo ashobora gukora iryo mupira ariko sinzi ko arabye geste yari kawo kitoko ngira akabwira abaganga ati ingubuke bwe yakoza mwirukanka cyane gose urabona iyi sorti niyo ategeza gusohoka kuri irya ya mbere Dieudonné bamukozeko kabisa witwa Julio Bamega Bita yari karondera novuga kitoka ariko bitageze neza quick transition hariya barondera Alfonso rimwe kabiri gatatu Alfonso tangiro pasano kwa Bilal Merji muri cette phase de réparation Bilal Merji ariko yera feta ati wewe uri kukora ikireka turabe ni David Merji tangiro pase kwa Alfonso rimwe kabiri gatatu ndira muri cette phase Alfonso ariko abaye kumagarikaza ati twende ntacawe kuko ariko areka yuko yakoze umupira n'amaboko reka turabe n'uwitwa Said agerageza tangiro pasano kwa Al-Zabab rimwe kabiri gatatu Al-Zabab tangiro pase kuri uno musore wa 19 ni kwa nini Alfonso acabaye reka turabe ganje abakenewe katurabe ko yaritushe oya ntiyaritushe ko umupira wakubise ku kuguru raba ngaho ni no angle nibaza neza yuko umupira wakubise ku kuguru. This time they are losing time. Flambeau du Centre bisa nkaho bariko baratakaza umwanya cyane cyane mu guhanahana nico bita conservation du ballon boneka neza yuko bagerageza novuga kubi mu mupira ikorera ivyo navyo mutakaje barabatera contre attaque ivyo turiko turavuga rebeka Al-Zabab ariko Alfonso rebeka gatatu esa ariko kumwapa barafwe Flambeau du Centre oh la nijune ko ndababwira Ismail ikibazo cyo kugumana umupira ikibazo ni kuwutakaza kuko urabona nk'iyi erreur yarakoze Dieudonné ntibahezwa yarivuyemo igitsindo kandi igitsindo muri no minota byari kuba bibaye ikibazo raba nk'iyi poto dutabawe ni poto sinzi ko ashobora kuba yawukoze ko ntibaheza Dieudonné bakubise kuma icyo nkunze muri iyi tire ni uko nta nguvu zirimo stera umupira hariya reka turabe Flambeau du Centre iri menacé Bilal Merji tangiye pasa ariko ku mutwe wande wa Roy Amisa ipasa no isubiye inyuma bano basore basubupira ba Al Akdar ipasa no kwa Said rimwe kabiri Said tangino pasi kwa Alfonso atanza gapasi chepe umupira utashitse neza ipasa no kwande kwa David Rishura atatro pasi quick transition atari kurade gumugwa Al Akdar atari kurusika za Julio Bamega Bita tangino pasi ariko Julio Bamega what a pass imbofu yashobora kwiyemera haguma agenda imbere agaproteje umupira umuri imbere yuko muri phase de réparation ujya mu kinyamuciye inyuma yategeza kuca mutsitara ariko attention reka turabe ni Bilal Merji tagiga baye pasi mu buryo bwa tabera yuguru tagira pasi Flambeau du Centre batarwiye kurekura amazina urabona ko Flambeau du Centre Julio akoze amakosa kuko nabivuze iyo ugeze muri phase de réparation heza action tsinda action utsinde ku buryo umupira atakaje Flambeau du Centre bose bari begeye imbere bazi yuko ari contre attaque iyo rero utakaje umupira nabo nyacyagira aje transition bitari yuko nyene arabona ko ni pass nziza ni baheza Dieudonné yaraje ko penalty kugira agiye kwa kino action baca tutanga umupira mwiza ni gitsindo cya kabiri cya Al Akdar no kwinda turabasigaye iminota 2 reka rero turindire turabe si iminota 2 Flambeau du Centre gushobora kugumana iyi avance ya ibitsindo bibiri birashoboka nibigikunda reka turabe rimwe kabiri gatatu n'uwitwa Roy rimwe kabiri gatatu arashagwanagura nawe ariko kona kikaria kona kick ivyo navyo n'umuzigo ukomeye kuko umutaye ibitsindo bibiri ekipe ya Flambeau du Centre bafise
ni munini reka turabe ni Beni irakoze ku metero 6 urabona ibi Beni yakoze akoze n'ivyo Jules yayigukura ku buryo umupira yawudegaja byabaho umwanya wo gusubira inyuma mugabo yawutakaje bibaha umwanya wa contre attaque iminota yongeyeho yaheze hasigaye kumenya eske niyo mutatse kuba David irishura rimwe kabiri gatatu David irishura niyo afise umupira muri kano kanya reka turabe equipe ya Flambeau du Centre ariko angarikiza ati kuisha match Flambeau du Centre Singida Black Stars kuri tour ikurikira biboneka neza yuko aggregate isoma ko Flambeau du Centre ari bitindo 4 kuri 3 vy'umugwi wande wa Al Akdar tayari kaneza neza